nk'uko abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka n'abakenguzamateka basanzwe babikora mu gusanga bene igihugu ku kivi, cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Siriaque Nshimirimana yaragendeye komine Shombo yo mu ntara ya Karusi kw'igenekerezo ry'indwi nzero uno mwaka. Amaze kwakirwa na bamwe mu bashinga amateka n'umukenguzamateka batowe muri iyo ntara, buramatari w'iyo ntara hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye baciye babandaniriza mu bikorwa vyo gutera ibiti vy'ivyamwa ku nkombe z'ibarabara rija kw'ishure ry'imyuga ry'akarere rya Rusi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Mw'ijambo ryo kumwakira ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Karusi, umupfasoni Devote Nizigiyimana yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi kandi ko amahoro n'umutekano bisasagaye muri iyo ntara. Yashikirije kandi ko naho abanyeshure batora ibibazo vya leta ku bwinshi bafise intambamyi zo kuja mu mashuri ya kaminuza, agasaba ko leta yobafasha mu kubaha igisata kimwe mu bigize kaminuza y'u Burundi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko yakoreye urwo rugendo muri iyo ntara mu ntumbero yo kubashigikira kubera cane cane umuvuduko w'iterambere bagezeko, ivyo bigatuma n'izindi ntara zibarabirako. Ku bijanye n'uko hari intara zimwe zimwe hamaze kwibonekeza kwinjiranira mu vy'akazi bajejwe hagati y'abahuza bo ku mitumba n'abakuru b'imitumba, yaciye afata umwanya wo kubasigurira ico urwego rumwe rumwe rujejwe, aca aributsa ivyo abagize inama ya komine bahamagarirwa gukora. Hejuru yo gusangira ibikorwa, twaje dufise n'umutima wo gukenguruka. Umutima wo gukengurukira abenegihugu b'intara ya Karusi, umutima wo gukengurukira abenegihugu ba komine Shombo ko nabo bari mu benegihugu b'intara ya Karusi, kubwira n'ubukerebutsi bubaranga mu bikorwa, haba mu guharanira amahoro n'umutekano, haba no mu bikorwa by'iterambere. Iyo umuntu ari ku gikorwa cy'iteka, aranezera abamubona bose. Nyakubahwa buramatari yavuze ngo abarongozi b'urwego rw'igihugu barakunda kubagendera. Bakunda kubagendera kubera babagomwe. Twarabagomwe ko muri ku kivi, twarabagomwe ko mubanye neza, twarabagomwe ko mutekanye. Cyo bituma rero duhezayo turonsa akaryo tukaza gusangira namwe ibikorwa, kugira ngo uyu muvuduko w'iterambere muriko, kugira ngo uyu mubano mwiza muriko, dufashijwe n'abamenyesha makuru tuba twagendanye, bishobore gushika no mu zindi ntara. Izindi ntara ziheze zibonerweho, zibone tuti abenegihugu bavukanye bacu b'Ikarusi baradusize mu iterambere. Bo babigenza ukuntu natwe reka tugerageze duvirikire. Gutyo igihugu cyose gitera imbere rimwe, ico cifuzo. Twaje kandi kugira ngo tuganire, tuyage, duhanurane. Mu bice bimwe bimwe aho tumaze kumva, hariho dusanga abahuza bo ku mitumba n'abagize inama y'umutumba bataratandukanya umwe wese urwego rwose ibyo rujejwe, abandi ibyo rujejwe. Ugasanga rero birashika bakinjiranira. Urwego rw'abahuza bo ku mutumba, ico rujejwe ahanini ni guhanura no guhuza abenegihugu mu matati asanzwe. Ko mwibwirizwa rigenga urwego rw'abahuza bo ku mutumba, mu ngingo yaryo ya 5 ivuga iti: intara yo kumugina ifise umurimo nyamukuru wo kumvikanisha abitaniye amatati. Intara yo kumugina kandi ishinzwe cane cane ibi bikurikira: kwakira ibirego by'abitaniye amatati no kugira ico ishikirije ku matati yose sentare z'intango zifitiye ububasha. Ariho duca tugaruka, bantu mugize rujya rwego rw'abahuza bo ku mutumba, ibijanye n'ivyaha ntibibaraba.
ibijanye n'ivyaha ntibibaraba mu byumve neza. Ibijanye n'ivyaha bigenda ku rwego rwa komine kwa OPG akabishikiriza parike igashikiriza sentare. Ica kabiri ni kumvikanisha afitaniye amatati mu gihe ayo matati aterekeye umutekano w'igihugu kandi vyakozwe bikaba biratosekaza imico n'imigenzo myiza. Aha rero nkagira nti abazoza bashaka guhungabanya umutekano, mwebwe mugize urwego rw'abahoza ku mutumba, mufise uruhara rw'abenegihugu bose rwo guhagararira amahoro n'umutekano ku mutumba. Mugabo abo onye nta rubanza mubacira, mwashikiriza inzego z'umutekano, mwashikiriza inzego shingwantwaro, nazo zikabaheza zikabashikana iyo abafitiye uburenganzira bashobora kuyiga ibibazo byabo. Ahanye ndiko ndabibabwira kugira ngo dusubire twibukanye, ejo ntimuzosanga mwagiye gukora ibwirizwa ritabarekurira, ndetse uca usanga ahubwo aho gufasha mwononye. Ku bijanye n'amakoperative, Nyakubahwa Siriake Nshimirimana yasavye abarongoye amakomine kuba akarorero mu gutunganya neza uburyo buhabwa amakoperative. Abayarongoye nabo bareke kwigungana ibikorwa vyayo, ahubwo bame bakoresha inama abanywanyi bayo. Yasavye kandi abenegihugu gukamisha iryo shure mu kugwiza umwimbu, haba mu kurima no korora, kugira ngo abazoba bahaje bazosumira aho nyene. Murabona aho iwanyu ibi vyiza bihari, amashuri akomeye nkaya yagutse azohuza igihugu cose, ni iteka. Ntimukenguruka yemwe? Ntimukenguruka? Ibi ntivyizanye namye nongorera buramatari nujya mukenguza amateka na musitanteri nti ibi nyiri inyungu yo kwigenza neza. Aka nagashimwe ko mwigenza neza. None rero ndahabagera ugakamisha, ejo ngaho hazoba hari abantu benshi cane, umwe wese azanye amafaranga, leta yashyizeho amafaranga hejuru yaya, ntituzokumve bagiye gusuma Igitega, ntituzokumve bagiye gusuma Imuyinga. Amafaranga bazozana ntabajane yacakire ntabajane. Ivyo navyo bikunda gute? Nuko ico bazoba bakeneye cose abazokironka ngaha. Murime mu ivyamwa vyinshi, imboga nyinshi, ibiterwa mu mbargo vyinshi, mworore. Ukeneye igi arigure ngaha, ukeneye ifi mwimba inyanja aho hepfo ayironke ngaha, ukeneye inkoko ayironke ngaha, ukeneye akanyama k'impene akaronke ngaha. Vyukuri hejuru kuba inyubakwa, hejuru kuba ishure rice riba n'isoko ry'iterambere aho iwanyu, kandi birashoboka, nico cyo ndabahamagariye. Vyukuri mugwiza umwimbu mu bisata vyose, amafaranga azoza ngaha ntabajane, abateza imbere namwe. N'ubutahize, n'ubatahigije umwana wiwe akoreko, birumvikana, akoreko aronke nawe ifaranga rimuteza imbere mu rugo iwe rivuye kuri iyi nyubakwa. Twabwiye ko iyi nyubakwa ari ukenguruka, ariko n'ugukenguruka kubatuma mukora cyane gusumba ko mwahora mukora.